Tugire Kristo. Tugire Kristo. Ndabaye bwake mwese. Ngira ngo murabona yuko uyu munsi twatewe iteka dufise umushitsi adasanzwe kandi benshi bari mukumbuye umutama wacu, sogokuru wacu Musenyeri Evariste Buragoye. Tumugobera amashyi. Iyi paruwase niwe yagenye ko bibaho, araheza araza abananezanira n'isengero anabashikiriza patiri mukuru wa mbere. None araje ndazi suvuga ngo yaheruka kera, ariko ndazi ko bari mumukumbuye nyakubahwa Musenyeri. Turabaha ikaze muri nomboro y'Imana. Muze rero mutuje imbere kuri uyu munsi w'Imana ugira kabiri w'umwaka w'amasaha y'Ekleziya, mudusangize ibyiza by'Imana mumurikiwe na Mutima Mweranda. Turasubiye kubaha ikaze. Karibu. Murakoze cyane. Na jewe ndabamuse bwake neza mwese, kandi ngira ngo sidacerwa cyane. Ndabifuriza n'umwaka mwiza. Umwaka mwiza mwese. Ngira ngo abatari bake barazi yuko mbaga hafi y'umubanyi wanyu, kuko mbaga mu seminari ntoya. Bamwe tubona tubana n'ubuje mu misa, mugabo hari haciye igihe kitari gito co gituma ejo bundi padiri mukuru yaniyakara, numva koko naratevye. None nje kubiga kugira ngo dusange igisabisho c'uyu munsi. Dutangure rero duce bugufi kuko twaba twigenza, tubaza turabakanye Mukama, bamusi Mukama duca dusaba imbabazi. Ora Mukama Okay.
hora n'umukama dusabe. Mana ushobora byose kandi wamaho, wowe uyobora ibiri mu ijuru n'ibiri ku isi, akirana ikigongo ibisabisho by'igihugu cyawe, kandi uturonse amahoro yabo muri iyi minsi turimo, tubigusabije Yesu Kristo umwana wawe ari we mukama wacu, we Mana musange ubuzima ubuntu mu myaka yose. Ibyo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Sinzoreka kuhagira Siyoni, sinzohengeshanya gushimagiza Yerusalemu, gushika ubutungane bwabo butamanzure nk'umutwenzi, urukiza rwaho rushikiratsi nk'urumuri. Intara zizoheka zibone ubutungane bwawe, abandi bose babone ubunatwa bwawe. Bazokutazira izina rishasha rivuye mu kanwa k'umukama. Mu minwe y'umukama uzoba urugori rukayangana, mu kiganza c'Imana uzoca ibibatsi nk'urugori rw'abami. Ntibazoba bakikwita intabwa, intara yawe ntizobicitwa akarere, bazoguhamagara ariho kinezero canje. Intara yawe bayite inkundwakazi, kuko uhimbara umukama, intara yawe kandi izoronka umunega. Nk'uko umusore yabira umwigeme, niko umuremyi wawe azokwabira. Nka kurya umutegetsi anezera umugabo wiwe, niko nawe uzonezera Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana.
ndagira ngo ntangure gukengurukira mwanya mukuru kuko muri iyi minsi nako sinakera hirya y'ejo namutelefone namubwira ko yigeze kuntumira udusangire kuko y'ibisagara abimwemerera mu bwose ngaho bw'akaryo yaciye ambwira rero turaza mu misa iyi nyene duciye turwanira none mu myaka yo kumukengurukira cyane namwe ndabashimira kuko namwe hari icyo babona basaba hano hafi. Reka rero tubanze tuzirikane ijambo twumvise badushikirije ibi bisomwa by'uyu munsi umengo biroroshe muga ku rundi ruhande bitoroshe. Dorere kwezi kazi mukuru wacu kudushikiriza batubwiye ngo harabaye kugendekana mu bugarere. Icyo gisima tumaze kucyumva kenshi kandi aho kana hari hafi i Nazareti. Yesu rero urumva ko ngira ngo yahora ahagendera, yahora yarahagise n'inshuti, abahinze bamutumira kandi bagatumira na nyina wiwe, nawe agaca atumira n'abigishwa biwe bamaze kuronka
kuko hari hakiri mu ntango bategereza kuba bari bafitanye ubucuti, ariko kandi n'umuntu asanzwe n'umuntu mutoya ko murumvise yuko n'izimano yo gushikiriza abashitsi zamukehamye kuko ngira batarafise ibintu byinshi, tegereza ko yari umuntu asanzwe. Ariko umwanditsi Yohana yadushikirije ibyo byabaye i Kana, we afise ijambo rikomeye cyane ashaka kudushikiriza. Muribuka yuko ku munsi w'Imana uheruka ariho twahimbaza ibatisimu ya Yesu. Yesu rero yarakuze, yarashikanye imyaka 30, yaragira ngo atangure kwigisha icese gushikiriza ubutumwa Imana yamuteganira ku isi, kutumenyesha ubuntu bw'Imana, kutumenyesha urukundo rwayo, ikigongo cyayo, kandi kutwereka ibyiza byose Umukama atugirira. Umunsi rero w'ibatisimu twarumvise ingero Imana Data yaciye ishyira hejuru ijwi ati uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, muramutega yombi. Uwo rero umwana w'Imana, Imana yonyine yavuze yuko twamutega yombi, niwe buri munsi batumiye, niwe kandi agira ngo agire igitangaro cya mbere. Igitangaro cya mbere yagikoze kuri uyu munsi w'Ikana mu Bugarire. Hanyuma rero natwe twongera kuzirikana icyo gitangaro kitumenyesha. Mugabo imbere y'uko ishikako nkajya garuke ku gisoma cya mbere. Igisoma cya mbere mwumvise ko ari umuhanuzi Isaya yakidushikirije mu kigabane cya 62. Uwari baravuga ni uyu muhanuzi Isaya, ariko amenyesha abantu b'Abisirayeli, ariko amenyesha abantu b'Isirayeli kuko muribuka ko bamaze imyaka n'iyindi barangajwe, bari hariya i Babuloni, bariko barisha ibicumuro bakoze. Mugabo harageze igihe Imana irababwira yuko igiye kubagarura iwabo, igiye kubasubiza muhira, kandi bahora bitwa izina rigayitse, ariko ubu bagiye kwitwa izina ryiza cyane, izina ry'ubutore. Nicyo gituma rero twumvise mu majambo yadushikirije ku gisoma cya mbere ati sinzohendeshanya gushimagiza Yerusalemu, gushika ubutungane bwabo butamazi uri ku mutwenzi, urukiza rwabo ruca ibibase nk'urumuri. Atanguye rero kutazira Yerusalemu, kari abamerewe nabi, kari bari barahanywe n'Imana bakabandira kure. Mugabo Imana yabibutse, Imana yabibutse rero kugira ngo ibahe akanyamuneza, ibagarure, isubire kubahezagira, isubire kubereka yuko ibavutse mu mutima. Ati bazokuva intara zose zizobona ubutungane bwawe, bazogutazira izina rishasha rikuri mu kanwa k'Umukama. Ati mu minwe y'Umukama uzogurwa n'umukayangana. None rero iyo Yerusalemu yahomerewe nabi, iragiye kuronka izina rishasha, iragiye kuronka izina ritazira mutore bwayo. Barahabuye baratubwira n'amajambo kumbure tutumva kenshi, baragereranya iyo Yerusalemu n'umupfasoni anezereza umugabo wiwe. Ibyo ayo majambo kumbure ntituyumva kenshi, umugabo we bashatse kubigereranya ati wewe umugabo wawe ariyo Mana agiye kukunezereza kuko yagushimye, agiye kuguha umunezero, agiye kugutazira izina rishasha, uzocitwa akarere kahene, ubu ugiye kwitwa igihugu Shirori, ikinezero canje, ugiye kubirwa imvurwakazi, ugiye kuribwa Umukama. None rero ibyo muhanuzi Isaya yamenyesheje kera biriko birarambuka rero mu gihe cya Yesu Kristo. Turumvise rero ko Yesu Kristo yabatijwe ku rweza, twarabyumvise kandi tukumvira Imana ivuze uyu ni umwana wanjye nkunda cyane. Uyu munsi naho turumvise ko yaciye akora igitangaza,
araheza arateturura mu muryango abisabwe n'umubyeyi wiwe. Turabyumvise rero ko yaciye akora ibitangaro kandi tw'icambere ari kumwe n'abigishwa biwe kugira ngo babone icyamuzanye ngaha ku isi. Dufatiye rero kuri ico gisoma ca mbere tugafatanya n'iki twumvise c'urugendo bikana, tuja twumva ko hatanguye ibihe gishaje. Yesu Kristo rero niwe aje arungitswe n'ay'Imana yemerera Yerusalemu ko kizo gisagara cy'igitangaza. N'ubu rero arashitse muri ico gihugu, aje rero azanye umuhezagiro, azanye imigisha muri ico gihugu c'Isirayeli. Agitanguye hariya Ekana ahagera igitangaro, ararerekanye ububasha mbese arerekanye cane cane urukundo afitiye abantu. Nico gituma rero muri ico gisoma aje kudushikiriza twumvise ingene yakoze ico gitangaro, akaba arico atangurira ko ngo hano niho yerekanye uburenganzira bwiwe babigishwa biwe bashobora kwemera. Natwe rero dufatiye kuri ibyo bisoma bibiri twumve ko uyu munsi natwewe twaje tumeze nk'uyo Yerusalemu, tumeze nk'ico gisagara gifise izina ry'agahimbare, ese itazirano ry'ingundwakazi uko Umukama dukunda, uko Umukama ashaka kuduhezanira, uko Umukama ashaka kutumererwa neza, tubana neza. Nico gituma mu gisoma kigira kabiri twumvise ingene umutima mweranda yama duhigabiraga ingabirano nyinshi ariko zitandukanye. Namwebwe mu kanya gaheze mu gutangura inkuka y'imisa mwakoze yuko nabindi yuko muje gusaba umuhezaniro, mwaje gusaba imihezaniro, nako sumwe mwaje gusaba imihezaniro. Ego cane twaje gusaba imihezaniro, twaje gusaba kugira ngo iyo mihezaniro y'Umukama ishike mu mitima yacu, ishware mu miryango yacu, mu ngo zacu, idufashe no mu gihugu cose turonke amahoro, maze dushobore gutera imbere twumva yuko dutekanye. None rero izo ngabirano twumvise ko ari nyinshi zitandukanye. Hatumwe hari ubwoko bwinshi bw'imyuga, hakaba ubwoko bwinshi bw'ibikorwa, hakaba ingabirano nyinshi z'umutima mweranda. Ariko umwe wese akamenya ingabirano yaronse, wese ikagira akamaro muri abandi. Ntawuheza ngo yigungane, ntawuheza ngo ayigumye wenyene, yohaba asanga atashimumariye. Mugabo ingabirano uronka abayironka irahise ikagira akamaro n'abandi benshi. Urabona ngaha harimo abafise amajwi meza, barashize hamwe bagaheza bagafasha isengero ryose kumva yuko turiko turahimbaza Imana, mugabo dushiye kuri iyo ngabirano y'abakeye. Abandi nuko, abandi nuko, aho turi hose twaba dusanga dufise ingabirano zitandukanye, ariko zose ziva ku Mana, kandi iyo twazakiriye neza ziraheza zikagira akamaro rwose. Umunsi rero dusaba Umukama izo ngabirano Umukama yaduhaye, umutima mweranda yama tugabira, ziheze zitugirira akamaro twebwe, mugabo zitugirira akamaro n'abandi bose. Nababwiye rero ko buri munsi mu kwitaba ubutumire bw'abantu mukuru nari mfise n'ijambo ndashaka kubaza namwe, izangabirano dusangira. Ni ukubera yuko ejo aho bukera zoba nshikana imyaka 80 batijwe none birumvikana ko twovyigungana izangabirano tugasangira. Ndabasavye rero igisabisho kugira ngo iyo myaka 80 ntiveko ubusa. Mu bisanzwe nabura iyo ndayishikanye cagenda muri paruwasi ndababwirijwemo, naho sikure nakugonga, rero tugasangira igisabisho n'abakristo babo uko ariho nabatirijwe. Mugabo uyu mwaka nabonye ejo zoba mfise ikindi gikorwa no kwirengagiza. Nico gituma rero naje ngo dusangire, sinari kuguma imuhira jenyene kuko ubu nta paruwasi mfise,
nta bundi butumwa bwinshi bwise mugabo aho numvise ntabakuye shanzinduka arabonja ku kinindo arabonja sanja ku seminari none uyu munsi numvise umutima mweranda yakugeze ngaha hariho n'ikindi gisabisho dusangiye n'abakristo ku isi yose. Icyo gisabisho nacyo yabazoronga kandi ko kibabwira neza ni icyo gusabira ubumwe bw'abemera Yesu Kristo bo ku isi yose. Abo bemera Kristo hari abakatolika bwa mbere twishira imbere, hakaba abaprotestante mazi bari mu mirimo myinshi, hakaba n'abaorthodoxe. Iyo mirimo itatu mugabo tukaba twemera Kristo twese. Kuva rero ku munsi wa kabiri ku itariki 18 gushika 25 n'indwi yose tuzokwama munsi ku munsi dusabira abakristo kugira ngo babe umwe. Iyo ko Yesu Kristo wenyine niwe yatanguye gusaba ubwo bumwe, kuko babisoma mu kigabane cya 17 cyo mu nkuru nziza ya Yohani. Niwe yagize ati ese bose bo umwe kuko twe nabo turi umwe. None murabona nyine twasanzaye turi ibintu byinshi cyane cyane y'abaprotestante, kuko ko tuvuga ko twemera Imana imwe, tuzi ijambo ry'Imana ari imwe. Kubera iki twasanzara gutyo? Byerekana ko hari ibicumuro, byerekana ko hari kwigwegeraho, byerekana ko hari ikintu kibuze. Nicyo gituma Yesu yatudusamiye bose bose bo umwe. None turacyenga ngaha ku isi, turacari ku rugendo, bazobiza barabona kandi rero kubasigurira neza mu minsi bazababwira ngaha kuri paruwasi. Tubandanye rero kuvuga imisa dusaba Umukama kugira ngo aduhe iminezero, kandi iminezero dukomeze itugire umubiri umwe wa Yesu Kristo. Amen. Murakoze muhaguruke rero mugaragaza ko kwemera kwacu.
yakira umukama. Twifatanye rero n'uwagira ngo aduserukire, dusabire wowe wese akeneye igisabisho cyacu. tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu.
twavuganye kugira ngo ishikamo ryacu rishimwe n'Imana Data mushobora byose. Turakugaganiye Mukama n'uduhe guhimbaza uko bikwiye aya mabanga kuko aho cy'ubwizo n'imbuga gishemezwa hariho n'igikorwa cy'umukiro wacu kirangurira twibusanyije ndetse umwana wawe ari we Mukama wacu w'Imana musange ubuzima ariko hamwe na mutima mweranda mu myaka yose.
mugihe mwese iki n'umubiri wanje uzagutangwa ubwayo. Bamaze gufungura nyirapakundi afata ikarisi yongera gutenguka ayihereza abigishwa biwe avuga ati akire mwe mwese iyindi karisi y'amaraso yanyu, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwama azaguseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abagize ibicumuro b'ibyo murabye mu gihugu. Bana n'Imana ibanga ryo kwemera n'agatangaza. Niho rero Mukama twibuka no kuzuka k'umwana wawe, tukaguhereza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro, tukanakenguruka kwa gutera iteka ryo kurenguka imbere yawe maze dushikane ingufu. Turatakambye dushimitse umutima mweranda dukoranirize hamwe, aduhe umutima umwe ko dusange umubiri n'amaraso ya Kristo. Ekleziya yawe ahera isi yose yuzuye mu rukundo. Ibuka umupapa wacu Francisco, umwepiskopi wacu Gervase, nabo bose bashinzwe umuryango w'abakristu. Mana nzima, ibuka abasabyi bawe Vanessa Irinahazwe, Yovino Ugango, Kevin Hakizimana na Viateur Bimpenda wahamagaye. Kuba ari bemeye kubatizwa bagushanya batyo n'umwana wawe dupfiriye, nubatabare basangire n'izuka. Turaguhereje imitima yose iri mu purgatori. Ibuka kandi bene wacu bamaze kurenguka bakutavye bizigiye kuzuka. Ibuka nabo bose bamaze gusezera iyi si, bakiri iwawe babe mu muco w'uburinazwa bwawe. Natwebwe twitakamye twese tugirire ikigongo, tuze dusangire nawe ubuzima budahera, twame tugwe ntaza turi kumwe na Mariya muhimbaza nyina w'Imana, na Yosefu mweranda umukunzi wiwe, n'abatumwa n'aberanda bose baje kuri Israeli bawe, tubigusabishije Yesu Kristo umukama wawe. Ubwiwe hamwe nawe no muri wenyine nutere iteka y'ubusengwa, Mana Data mushobora byose, hamwe na mutima mutagatifu, wongere uyahagwe mu myaka yose. Dusabe ko twakigishijwe n'umukama kandi akabidutegereza, turubarose twirinda tuti Thank you.
Mana turakusanze tubisakaye kose udutabaza amahoro muri iyi minsi turimo maze tugirire impuhwe wavuze cyengere ibicumuro twawe n'itekane cyangwa amazi turizeye ubuhirwe bw'ijuru n'ihinduka ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Kama Yesu Kristo we babwiye abigishwa bawe ugira basigaranye amahoro n'abahaye amahoro yanjye nturate ibicumuro byacu nawe nyawe no kwemera ku ekleziya yawe uyitabaza amahoro n'ubumwe maze ishaka ryawe rirambutse wewe nyine ubuzima rigomba mu myaka yose. Horana amahoro y'umukama
imbabazi bafitiye tubigusabishe Yesu Kristo umwana wawe ari we mukama wacu we Mana musange ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda ubu no mu myaka yose. Tugire Kristo. Nagomba kwizina ryanyu mbere sitabikwa kwizina ryanyu ko niho muri mwese twongere dufate akakanya tukengurukire nyir'icyubahiro Musenyeri Mwepiskopi w'inararibonye uyu munsi tugiye imbere muri iki gisabisho cy'inkuka ya misa twongere tumukomere amashyi. Ngira ngo mwumvise intumbero yatumye aza ngaha gusangira natwe inkuka ya misa. Jewe ntacyo narinzi mugabo uheruka aho namubwira nti turagukumbuye kuri paruwasi mubyeyi Kigombe yari afise urundi rubanza niho yatubwiye yuko afise iminsi mikuru 3 ihambaye muri uku kwezi kwa Nzero. Kuri uwo munsi yararumije imyaka 56 yakiriwe ibanga ry'ubusaseredoti. Ni muri uku kwezi nyene uko murumva yuko turetse iyo myaka 80 azoba arumije ejo ahawe ibatisimu amaze imyaka 56 ari umusuku wa Yesu Kristo w'Ekleziya y'Imana. Abo twasangiye inkuka ya misa ku munsi w'Imana ndetse wari umunsi mukuru w'ibatisimu y'umukama. Muribuka ko twazirikanye cyane rwose ibatisimu turavuga tutega ko kugira amaniveriseri ibangahe bagira aniveriseri y'ibatisimu ibangahe. Akarorero turakaronse sogokuru wacu Mutama urumvise ko amaze imyaka 80 yose kandi akibyibuka. Ese rero natwe hamavure ya misi mikuru duhora ya aniveriseri duhora duhimbaza twokwibuka natwe guhimbaza aniveriseri do bateme. Abagasizi ko amakeke y'umugiso yanyu mugiye afishe arahora bayibuka iyo ageze Mariya Jules arahora bayibuka iyo ageze guhagarikira ubugeni cyangwa abana mu batizwa. Bamwe bamwe usanga yagiye ko impungu ko batabaciro gahari. None rero ko twumvise akarorero tugize tugende dufuye turabe neza amaheke yacu y'ubukiso ari turabe yuko agitunganye neza. Ikimenyetso cy'uko twibuka ko twabatijwe ko turi abana b'Imana kandi bikadukaburira gusubira kunagura za ndagano z'ibatisimu. Umunsi ugira gatatu kugira ngo mbivuze sinzi ko noba benshi kuje kubera ko yabatijwe akiri uruyoya. Nibaza yuko harimo n'umunsi na anniversaire de naissance muri iyo misi mikuru itahimbaza. Urumva imyaka 80 y'ibatisimu n'imyaka 80 y'amavuko. Togere n'ubukezi kandi nyir'icyubahiro turabakengurukiye cyane kuri uyu mwanya tumaranye kudufasha guhereza ino mwuka ya misa kandi umukama yaduhezagiye aciye kuri mwebwe. N'ubutaha kandi murahaza mugaruke mwongere kudusangiza ibyo byiza by'Imana kuko ahantu muri petit séminaire Cikure ni hafi. Niba amakuru numvise ariyo ngaho ku munsi wa gatandatu twaba turi kumwe ko mwumvise yuko tuzoba dufise urubanza ngaha
ababikira umugabekazi w'ikigongwe barafise umunovise azogira indagano za mbere ngaha muri iyi paruwase. Ni umunsi mukuru udasanzwe kuri twebwe kandi nizera yuko bizokabura no mu rwaruka cyane cyane bigeme agatima ko kwihebera Imana ko gushika ubu uvuga ngaha mu Kanyosha ntibaraba benshi, turazi ko bahari ariko ntibaraba benshi. Icyo twifuza ni uko tworonka natwe abaza baradusabira mu miryango itandukanye y'abihebeye Imana. Si rero gufata akanya kugira ngo ndabatumire muzoze muri iyo mvuga abazobishobora, muzoze muri iyo mvuga ya misa kugira ngo ababikira basanzwe badufasha ngaha ntibaze batambe birorera, tugire Kristo. Imbere yo gusaba umuhezagiro w'Imana na jewe nagira abakengurukiye cyane cyane mwebwe abaririmbyi. Numvise ko mwashizemo akajwi keza kabangutse kagororotse, hariho n'indirimbo nshasha ntari kumve nawe nagiye nasubise uyu munsi kandi biraheze bigafasha gusenga. Nayo bakengurukiye cyane ya kandi nemere kandi mukuru ko barumiye ababikira kuri iyo tariki tuzotwigana. Imyaka nari bakisimu na jewe sinatanguye kuyihimbaza kera, nari maze gushika imyaka 50 yose ntabikora, mugabo maze kuzirikana kumva uburemere bw'iyongerano y'Imana, kumva ko umuntu ashobora kwita umwana w'Imana asanga ni ibintu bihimbaye. Haciye imyaka 30 rero nta tariki n'imwe indengana uko umwaka utaje. Namurahimbaza rero kandi ejo bundi papa yari dusabye ashimitse ko twese twokama tuja twibuka iyo tariki. Ndashigikiye rero icyo cyiyumviro cya Padiri. Muhaguruke rero abasabire umuhezagiro w'Imana. Ora umukama Imana ugira byose, Data na Mwana na Mutima Mweranda, nibahezagire. Sheguruke turashikane,
Misios na hose turakurikirana duhagarikire Mugaragaza umubyeyi w'igikongwe Sisiya Mweranda izina rya Data